musozi ajanye na ba Petero ajanye n'abandi bakozi b'Imana na Yohana. Grand frère ariyotira gato araja ahantu akominikana na grand frère Pere wiwe bavugana ibintu. Nta kintu kiryoshye nko kwamutsinda unesha ugwana utsinda intambara zose ukaziresha ukanka mu bashime y'intsinzi. Haleluya! Nta munezero uriho ubaho mugutsikina amakipe y'amakina agatsinda yama mu munezero uteye ubwoba. Yama avuga ngo kw'isi yose yama afise uburyo bw'amafaranga yama bama bagezweho isi yose ikipe y'amitsinda itsinda yawakaye n'abamiliyoneri kubera bama bafise bama batsinda. Umuntu yamatsinda raba Dawidi gutsinda kwiwe iyo byamugejeje Imana yari yaramugobetse mu bubasha. Haleluya! Umwami Yesu nashimwe. Hari ububasha Imana yahaye abakozi b'Imana. Igihe kimwe hari umupfakazi ariko ararira. Bibiliya ivuga ngo uwo mupfakazi yari afise umukozi w'Imana umugabo wiwe. Uwo ngo yari umuvugishwa n'Imana akorera Imana hanyuma arapfa bamusiga mu mwenda mu ideni. Umupfakazi ahura n'ikibazo aravuga ati karabaye abana banje bagomba kubatwara babagurisha. Mugabo ngo umugore wiwe uwo mugore w'umupfakazi yibuka yuko umugabo wiwe yari yarakoreye iki. Haleluya! Ubwo n'ububasha bwa kangahe? Bwa mbere yibuka ko umugabo we yari yarakoreye iki. Ubugira kabiri yibuka yuko mu bakozi b'Imana basigaye bafise iki. Ububasha. Haleluya! Aravuga ngo hariho umugabo yitwa Elisa. Elisa hari umugabo yitwa Elisa arahari kandi uwo Imana yamuhaye iki ububasha. Naho umugabo wanje yapfuye reka ngende. Icozi ca mbere yari yarakoreye Imana. Icya kabiri mu bakozi b'Imana bahari yarabahaye ububasha. Acagenda kwa Elisa aramubwira ati nyakubahwa Elisa ndazi ko hari ububasha se yo mu buyenzi abantu bose bashobora kuguha ayashoboka uyengeranya ati arayegeranya aragenda ati nizi bido akamu ari nizi bido akamu amubwira ati jana mu cyumba wugurura ry'amabido gusa icana gusa wugurura ry'amabido gusa genda upange stock hariya mufisha wugurura amabido gusa hama nanjye hari icyo nzakwikorera kapasite lote. Elisa yarafise ububasha. Oh, haleluya! N'uwo mugore yari yarizeye ubushobozi ububasha bukorera mu bakozi b'Imana. Hari batere haleluya! Mudamu arajana amabido aruzuza muri shamba yihorera hano arugara aravuga ati ibi bintu umukozi w'Imana ngiye icyo nzi gusa ni uko nizeye ububasha bukorera muri we gusa. Nayo ubundi nta kindi kintu nari kuhano amabido ari byinshi njana muri shamba. Ariko aravuga ati hari ikintu nzi abakozi bayo yarobanuje amavuta kandi babizigirwa bahawe ububasha. Reka ndabikiza kuvuka mu bushobozi bwabo. Ndazi iyo bavuze ko bavugishwa n'Imana. Ndazi iyo bavuze ko bategeka. Ndazi iyo bavuze ko barema ibitariho bikabaho. Ndazi iyo bavuze ko bahindura amateka. Ndazi iyo bavuze haleluya ko bazana ibiri kure bikegera hafi. Abizeye ubwo babasha banterere haleluya. No take amen. Haleluya. Haleluya. Pastor Tacholi Poi Mama yakubitse mu bubasha. Ushobora no musi kuburara ariko amusengeye kubera ubasha baguha bose bakagendera mu mituka wewe utegendana n'amaguru. Ntacyo bitwaye kandi madufise ububasha nako karamaza. Bazoyivuma biruke bavuga ngo ibi ataba abakozi b'Imana bitwari kuyironda. Ntacyo bitwaye turafise ubushobozi. Hari ububasha. Haleluya. Amen. Ishimwe. Haleluya. Amen.
icyo kimuga kiravuga ngo uyu muntu afite inote n'ukuri kose ngomba nitishe nirabike. Hari icyo mbonye aramubwira ati imba Petero ati inoti ntazo ofisi ariko hari icyo ofisi tisubasha ndakubariye umugoroba hari ububasha bugiye gukwega ibintu. Ndakubariye umugoroba hari ububasha bugiye kurema amasezerano. Ndakubariye ngo umugoroba hari ububasha bugiye gusesekaza amavuta mu mapine yari yarabuze, yari yarakamye mu mitima, yari yarakamye. Hari amasezerano, ubushobozi bw'ijambo, ubushobozi bw'abakozi b'Imana, ubushobozi bw'amasengesho bugiye kukwiziza ahantu gutwenga. Urabona kubishimira Imana. umukoreyemo aratera haleluya arava no ku ntebe aricara ubwo no kubera ububasha. Haleluya, Imana nishimwe. Petero na Yohana amubwira ati hari icyo dufise reka ukibone, haguruka zamugogumuka. Imyaka n'imyaka yari yarazingamye, kimuga kirahaguruka kiratambuka kiriruka kica kija mu rusengero. Haleluya, mumana ngo gitangura gushima Imana, kirasimba kirazimera abakozi b'Imana, kiraramba kiravuga ngo ubu n'ububasha n'ububasha bw'abakozi b'Imana. Ariko hari ububasha ushobora kumukura ku irembo uhamaze imyaka 40. Hari irembo umaze ku myaka 20, hari ubushobozi bujya kugukura aho hantu. Umaze iminsi uri ku irembo wafashijwe, uriko urakora. Haleluya, ubwo bubasha nibwo butumye izuba riseruka rikarenga. Ububasha twahawe, ubwo bubasha nibwo butuma imiduga ifata urugendo ikavanga ikagenda Igitega ikaja mu Kayanza ikazunguruka. Ubwo bubasha atabuhari amavura yotakara amapiyo haturuhaha. Niba mubona izuba ryaka imvura ikagwa no kubera ububasha bw'Imana. Imana yahaye abakozi bayo. Hari ububasha. Kubera ko wisuzugura ukuri hari ububasha. Ikibazo gusa umuntu arashobora kugira ikintu cy'agaciro ntamenye ko ari ikintu cy'agaciro. Umuntu arashobora kumenya ko arashobora kuba afise ikintu giteye ubwoba mugabo ntamenye ko. Ariko nafashijwe we wakubara hariya guma harura ati mbega n'amasaha cyane nza kugurura cyane ariko amabido biza kugenda gute yeye aguma arindira baguma yibaza ngo ntaruzura hageze igihe arahengereza gutya arugura umuryango gutya ahantu yapanze bya bibido agize gutya abona ibintu biriko biraseseka, ibibido bimwe biriko birasesekara, ibintu bimeze nk'umutsama by'amakoto n'amajya bintu bimeze ibiduka amawoki biriko birasesekara, amavuta y'igiciro aregera ibido ya mbere aranyiganyiza abona birasesetsa ati nukuri kose yegera kuyindara ati abona biruzuye byose abizungurutse byose asanga ibibido cyose cyuzuye. Ububasha twahawe bwuzuza amavuta amabido. Ububasha twahawe bwuzuza amavuta y'Imana imitima y'abantu. Abari mu bugaragwa bakinjira mu munezero, abari mu butayu komana we hari ububasha twahawe buzana mpemu yera. Ubwo ni ububasha. Acafata ibyo bibido byose arabiremeka, arondera abadandaza, aragenda arabicuruza ibyo bibido, arabicuruza bamuha inoti. Mose mumwe
ugasanga ahantu hose hateretse hari ibitebe huzuye ibigunguru by'amavuta. Ibigunguru ibi bitebe byose byahindutse ibigunguru by'amavuta. Bamwe boshimye imanza n'ukuri kose ngo ibintu byabaye muri repatase mwipito ni iwanje mwitebe none sigenda rero yagutse ngo ni ipito ni igunguru. Sentare zoca zibyuka hano abacamanza mana yo mwijuru yewe wazanye intebe zitanu ngo ntwari ipito zitanu ntwari ingunguru zitanu. Namico novuga ati none ni cyari ko nyereka intebe nazanye intebe ni ingunguru zuzuye amavuta. Abafisa bo bahamagara abo usanga igipolisi cyuzuye hano. Yewe ngo bapimere twabapimere ariko nagomba kubwira turafise ubushobozi buhamagara amavuta asumba nayo mabido n'ababandi. Urahari turabugendana, urahari turabwicarana, urahari ububasha bwatumye abadayimoni batakubiga batakwica. Urahari cyane nabo hano. Iyo atabumva ububasha abari ngaho benshi nibo barapfuye. Ariko ubwo bubasha bwarirukanye abamedi n'abaperesi bari bamuhagurukiye, bwarirukanye abarozi barara barakinga ku rugo rwawe. Ubwo bubasha hari abacuraguzi barara barakinga, barara baraguruka, barara ugira ngo ukumva ibiyamu birazunguruka hirya no hino bigakoroka muri parafo ukavuga ati ndafise ububasha mu izina ryawe. Ariko ntabwo natumva amatara. Haleluya. Aragurisha inota aregeranya ashira babandi bose bagomba kumugurishiriza abana. Aravuga ati abana banje ntibakigutswe, hariho ububasha buri mu bakozi b'Imana. Abana banje ntibakigutswe, hariho ubushobozi umugabo wanje hari ubushobozi bw'uwo umugabo wanje yakoreye nibwo bugomoye abana biwe. Cyangwa yari karakorera Imana hari ubundi bushobozi bw'amavuta yari kararondera. Igihe kirageze umugabo atagihari ububasha buraje kugombora abana biwe. Imana nishimye. Amen. Niko ndavuga ububasha. Mana yo mwijuru. Elisa ahabwa ububasha. Umukuru w'ingabo chef d'état-major Namani agwara ibibembe, intoki n'amagufa byose biracikagurika. Hanyuma abazwitwa agakobwa kakorwa. Imana ishimwe cyane. Karabimenya karavuga ngo ko bikosu uyu mujenerali yomenye ububasha buri wacu bukorera mu bakozi b'Imana akahashika. Haleluya. Ububasha yomenye ububasha buri mu gihugu cyaho navuye. Abafisi wabo ni bande? Uziko hari abatahafise. Wowe ntahafise. Niba hafise ashobora kuba atumvise ibyo navuze yarahandi hantu. Ububasha mu gukura iyo wari urube hano mu izina rya Yesu. Pawulo yarabivuze hariya mu Bifilipi igice cya 20 aravuga ngo tweho iwacu ni mu ijuru niho twiteze ko umukiza wacu azova. Ntabwo tuzosubira kuvuga ngo buriki wari babandi biti muri classe bakuru munsi ngo ntaje bahita basubiza inyuma. Ngo abantu kaza ngo ndacaye ngo ntana ya peace imitima ubu itansiri mu mutwe ngo barangirukana. Ngo kandi ngo pastor aratebye ngo asenge ngo nari naje kugira asenge ngo mbohoke. Ububasha bw'ijambo bwamaze gutangura kukubohora. Wisa ububasha ya amen. Aramubwira ngo iwacu ujya mu general yomenya iwacu
ubushobozi buhari buciye mu bukozi w'Imana. Mana ishimwe. Uyu mupapa ari mu bantu bazotera imbere cyane. We frere, wowe uri mu bantu bagiye gutera imbere cyane rwose. Ubu nta kintu ufise gifatika kigaragara, ariko mu minsi iri imbere cyane kandi atari myinshi uri mu bantu bagiye gutera imbere mu buryo bufatika. Mu buryo bufatika hari abantu bagiye gutangara urya niwe cyangwa se urya niwe cyangwa se ndabibwira mu bushobozi n'ububasha Imana yampaye n'ubuvugishwa bw'ingabire Imana yampaye n'ubushobozi Imana yampaye n'iyerekwa Imana yampaye, ndavuze ngo mu gihe gito ugiye kuba umutwe ntuzosubira kuba umurizo. Mu gihe gito abo uvukana mu miryango bagiye kugutangarira. Mu gihe gito Imana iraciye umugezi, iraciye isoko, iraciye iriba. Mu gihe gito ugiye kuba umuntu abazwa ijambo mu muryango, mu gihe mw'iyi minsi umenga nta jambo wari ufise. Mu gihe gito Imana irahindura amateka. Ubushobozi bw'ijambo buraguhaye agaciro mu gihe gito. Ubushobozi bw'amavuta buraguhaye agaciro mu gihe gito. Ubushobozi bw'iyampamagaye burahindura ubuzima bwawe n'izina ryawe n'aho uba n'ingendo zawe n'inyambuko zawe n'inyambaro zawe. Ubihe ibintu byose birahindutse mu izina. Bushobozi bw'ijambo. Hallelujah. Aravuga ngo iwacu. Hallelujah. Mana ishimwe. Uwo mukobwa yariyemera, yari umukozi wo mu nzu, umugabo yarazi iwabo ko hariyo ubushobozi. Hallelujah. Yagize ubwoba abwira mabuja yababazwa nujya mu general arafise igiti ariko arabuze ubushobozi bwo gukira indwara. Hallelujah. Aramubwira ati byogenda gute? Ati umubwirire azoze iwacu ndamwereka iwacu. Nagomba ndakubwire ngo iwacu abiwacu baje gutabara, abiwacu baje kwishura, abiwacu baje kukugira neza baba, abiwacu baje gusohoza amasezerano, abiwacu baje ngo abantu bamaze iminsi mu mubabaro babe mu munezero. Ndabatangariza abiwacu baje kubagendera kuri uyu mugoroba. Haleluya, haleluya. Abiwacu ndababwira ngo iwacu mu mwanya uheze bakoranije inama, baravuga ngo iyi nama niyo kugendera repentance ya Kristo. Abiwacu kandi iyo nama bayihurije ko ata muntu n'umwe avuyemo. Uwa mbere yari data, uwa kabiri yari Yesu, uwa gatatu yari Mpemu Yera, uwa kane bari abamarayika bazanye ibisubizo. Hallelujah. Tapasike lote. Rise meme tali bitu. Iwacu. Basinya amasheki. Iwacu. Bamaze gusinya amasheki. Basinya amasheki. Iwacu basinya amasheki mu mwanya uheze. Hari mu masaha 9 ibura iminota mike, hari amasheki yakarasinywa zacu. Mu masaha 10 ibura kw'iminota mike iwacu barungitse abaganga b'abasipesiyaliste baje bazanye amaserumu, baje bazanye ibintu byose n'ishinga zo gufasha. Iwacu haje abadokte b'abasipesiyaliste bavuze ngo hariho abamaze igihe barwaye muri repentance, hariho abadokte baje gutabara abarepentance.
y'amakinga yo kwimura abantu bava mu makaritsiye bajya mu iyo ubyumva watera haleluya. Iwacu saa 10:00 irenga bateguye umunsi, hari abantu bari bamaze iminsi baratawe barasuzuguritse bari mu gashomeri, ariko bateguye umunsi. Ayo ni amakuru y'iwacu mu mwanya uheze. Ayo ni amakuru yariko arakorana saa 9 irenga ku minota. Iwacu hari hateranye inama, hari hateranye inama, hari hateranye inama, hari hateranye inama, hari hateranye inama yo kugendera ab'iwacu. Tapasi kelote ariko ntimugifashwa no kubikoza, muzi ko mutakifashwa. Haleluya, Imana ishimwe. Oya no kuri gose, ariko hari umuntu ariko arafashwa. Iwacu menga no hagarika ubwije ntibusubire kwira tukigumira iwacu tukavuga tumva amatangazo y'iwacu. Hari iwacu yewe tukigumira iwacu, tukigumira muri connection y'iwacu. Haleluya. Ariko mana iwacu, abantu b'iwacu rero iyo bashitse abantu baribagira gutaha kubera bazana umunezero, bakura agahinda. Ahari amarira hari umunezero kubera iwacu. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umuntu umwe w'iwacu igihe kimwe yaraje, hariho urugo rw'abantu babiri rwari rugizwe n'abantu batatu. Umwe yitwa Mariya na Marita, n'uwitwa Lazaro. Umwe arapfa, Mariya na Marita baja mu marira. Umwe w'iwacu grand frère arabimenye, grand frère arabimenye, mukuru wacu afashijwe n'ukuri kose. Tugati grand frère uvuga ati arabimenye, tugati grand frère arabimenye. Uyu mugore wa grand frère hari ibintu yamenye. Ugira kabiri w'iwacu mukuru wanjye arabimenye, mukuru wawe. Haleluya, arabimenye. Yabaye mu bintu bishoboka. Ahantu ushitse ntiyashobora kuba umukiriyo, ahantu ushitse ntibaguma bagangariye. N'abari bagangariye ikigangaro kica gihe ashaka hashika. Haleluya, atarabwira petit frère, petit frère za toka reza arabimenye. Ako grand frère akamagana grand frère agiye kukugendera muku kwezi. Grand frère yateguye amazimano muku kwezi. Grand frère yateguye kuguhindura amate. Ndafashijwe iri jambo narivuga ndiko ndiruka kuri kose. Surprise!
hariho ikintu bita igiturumbuka kije gutwara. Hari ibintu byitwa patos ni ibintu by'imigisha wumva bigendagenda muri wowe biguha iwacu ukumva bigendetera ugatangura kumva umunezero twoguma mu makuru y'iwacu twoguma tuvuga iwacu twoca turara hano twoguma mubu numva hari ibintu by'ibivuta biguma byuruka oya friends oya gateka oya gateka oya friends oya ariko mana oya friends oya ibyo mvuze yabimenye niko ndavuga ububasha icya kabiri sindakivutse n'icya gatatu sindakivutse ari ikintu cya gatatu nagomba kuvuga ariko umwanya n'utworohera oyasha ubwo mwasha twokuba tubivuga umwanya wo tujana tudakubisa abazimu tureka dukoreshe bwa bubasha twamaze kubwumva reka tubukoreshe twirukane abari barakuzindamitse abakubuza gushika mu haleluya igihe kimwe grand frère aduka ku musozi ajanye na ba Petero ajanye n'abandi bakozi b'Imana na Yohana grand frère ariyotira gato araja ahantu akominikana na grand frère Pere wiwe bavugana ibintu haleluya hazi ibintu by'amavuta hazi ibintu bya marayika hazi ibipatosi Petero bacaravuga ngo twigumira ahantu tuhaca agasanga twibera ahantu ngo grand frère agize gutya akingura gatoya babona Mose babona Eliya babona abamarayika baravuga ngo twigumira ahantu n'ukuri kose
birarekwa gusa umuntu akabireka bikamwingetera muri we, ariko twovyugurura. Hariho abantu abo twagwa n'uruzi hano rwa mpemu yera, hariho abo twagwa n'uruzi rwa mpemu yera, hariho abantu uyu munsi bokwibagira. Reka rero tubanze tubireke, na Yesu ntiyabimaze, yarabibanje arabireka gatoya. Ibyo by'ubushobozi reka tubihagarike gato. Kuwa gatatu turabibandanya, kuwa gatanu tubibandanye, kuwa Mungu tubibandanye. Muntu bitanguraho namaze kuronka amakuru grand frère yamariye ko tuzotangura kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa gatanu no kuwa gatanu no kuwa gatanu no kuwa ubushobozi. Reka saba umuntu wese yiyumvire yatakaje ubushobozi cyangwa atamufise ububasha, asaba Imana imbabazi. Hanyuma duhejeje gusenga dusaba imbabazi, muze dukoreshe rwa rufunguzo twahabwa, ya autorite, bwa butegetsi, dukwege turebe ibitariho bimeze, dushireho. Iyo umuntu afise ubushobozi aca kreya ibintu byose bibaho, n'ibitari bibaho n'ibitashoboka bigashoboka. Nibyo urahindura salo, urahindura igitanda, urahindura amashuka, urahindura amamatera, urahindura akabati, urahindura televiziyo yayindi y'ikigongo cya kera ugashyiraho ugashyiraho ekampura. Kubera ubushobozi gabanya akamurimbo, ubushobozi bw'igiceri cyonyine, igiceri ifaranga, isaro yose, inzu yose gacuhinduka ingene gacuhindura ingene wambara, gacuhindura ingene wimesha, gacuhindura ikirato, gacuhindura ingene utambuka. Ibyo byose bigahinduka no ku meza, bigaca bihinduka ugasanga ibisorori biruzuye kubaha. Hariyo abantu hari udusorori tubiri, isahani imwe y'ubugari n'iy'uturengarenga. Ariko iyo hari ubushobozi bw'inoti, ikimeza cyose usanga cyuzuye ibibara, ibisorori. Ugahindura ikintu cyose mu nzu. Kandi iyo ufise ubushobozi bw'akanoti, wari mu ruvumera ntugumayo uca ugenda hariya hejuru hariya, kugira ngo uzaraba igisagara cyose. Uraba gutya abarengana bose n'amatara n'ibikugumarati uri hejuru igisagarukira uri hariya. Kandi si hariya gusa, no mu kugenda usigara uhurira. Akarido akayaga wandara cyane bikenewe, hari akava kuri Tanganyika kaduka kubera urahandi ha. Ubwo n'ubushobozi bw'akanoti gusa, ndakubwira ngo hari ubushobozi twahawe bw'umwami w'abantu, ubushobozi bw'ijambo, ubushobozi bw'amasengesho, ubushobozi bwa grand frère yaduhaye. Reka kututse ibyo bintu, ndafashijwe. Nta bushobozi na bumwe Yesu yari afise yakorana hano yigeze adugana kwasi, ntiyigeze abudugana. Ubwo yakoresha rwose ntiyigeze abudugana kwasi, yabushize hano rwose. Nta n'agashobozi na gato yadugana. Yamuhanye abakozi b'Imana, amuha abihanye ibyaha, amuha abagororotsi, amuha abihanye
ariko mama ngume mvuga cyangwa ndeke impamvu reka tureke yewe isaha irakomeye cyane bikomeye sawa niba ikomeye ndarangije kugira murongo ububasha bisaba kuvuga ukuri bisabwa kuvuga ukuri ndabona ko saa moya ibura iminota kubw'ibyo reka dukubite abazimu ibindi nzobivuga birahari iki cyigisho kirabandanya kuko turacyari sinokivako vuba ndagomba ko hari n'ibyo mutaramenya biri hano hari ibyo mutaramenya ndagomba ko tuzokivako abantu bose bamaze kwakira ububasha bamaze kumenya ububasha bamaze gutahura ububasha bafise ntabwo nakwihuta kubuvako ububasha oya kandi Yesu yarabudusigiye tugomba kubunyanyagiza n'abantu abari reka tugezaho reka umuntu wese ace bugufi yibaze kubera utamenya ko ufite ububasha wagiye gusambana kubera utamenya ko ufite ububasha wagiye kunywa inzoga unywa urumogi ububasha ntabwo wamenye ntabwo wari ufite rero kuko ntabwo najya gusambana aba afite ububasha wapi Shetani yaguhaye ububasha bw'inkomezi zo gusambana ariko mana yo mwijuru umuntu yafashe yononywe okaziyo y'ububasha bwiwe akaja gusambana akaja kuraguza akaja kubesha akaja gukira umuntu wese yatakaje ububasha ahagarare tumusabire imbabazi umuntu wese yatakaje ububasha yatakaje ikintu cy'agaciro yatakaje ikintu cy'umumaro kandi ayive pata Dangenguyera n'uyu munsi uracyabikora y'ikimenyetso cyabibonye ngabona ububasha butemba mu rusengero bumeze nk'uruzi rwinshi rwihometse mana y'imbabazi igira abantu imbabazi aba bantu bababariye batakaje ububasha baca mu by'umuramumaro mana y'agakiza kacu ugera usuka imbabazi ku bahungu n'abakobwa bangana turagushimye reka utange ububasha bw'amasengesho turagushimye reka utange ubushobozi bwo kwihana no kwatuza ukoresha n'uyu munsi reka utange ubushobozi bwo guhindukira mwemu wawe agerere muri aba bantu baronka ubushobozi kugira ngo bahabwe ububasha bwo kunesha icyaha n'igisa nacyo hanyuma yaremye bisha hana arabimenya yakaba umukozi w'Imana asha atadunga ishiro twadunze ishiro rero aho wese atabara kuri source y'ububasha tokarabasi baba wanjye ndafashijwe kuna uwezo ndanezerewe mana na mamlaka ndanezerewe uyu mugoroba ulipatia kanisa ndanezerewe mana kama Roho Mtakatifu uranejeje ndiye tunaika kama mgeni rasmi uranejeje mana jina la Yesu kwa jina la Yesu trasikero kwa jina la Yesu haleluya mana turabuze haleluya apasikero egala ubasha haleluya ubasha haleluya ubasha washize mu bakozi bawe haleluya umugoroba yes amuntu nasubira inyuma uko yakira haleluya ariko amanukana ububasha haleluya umuhora haleluya ubasha bumukiza haleluya ubasha ubashije guhagarara hejuru y'ikibazo n'izina rya Yesu apasikero turagushimiye Mana y'agakiza tumukomeye amashyi menshi impundu n'ishimwe
amen.